abo abashobora kuba bapfuye canke bagize gute namanerekana yuko kuba bimeze nabi ntibizotuma numa canke ncangira ibitajanye n'ubuzima bwanje kubera ico abantu rero nibatahure twebwe ntidushigikiye ubutegetsi buhari ntitunabu komera amashi mu byo baba buriko burakora mugabo ntiduca tuba twigira surivu twibaza yuko tubishikako uko dushatse umuntu wese aterera mu vyashoboye jewe Francis mu byo nigisha sindigera nkora ku nko sindi umugwanyi sinshobora guterera mu byo kugwana je ivyo nterera Francis wavuze guca bugufi sukwemera ivyo ari byo byose kandi ntaho nawe kubona ukorera muri kijya gihugu tuzi yuko atawe batorera numwe nta numwe ashobora kuguha icizere kandi si bwo bwambira abantu babikubwiye kubera uri kurerekana yuko kujya butegetsi atawohaguruka agakoresha imbaraga bakoresha ubifatana mpore gato kumpa icizere ntagihawe na wewe hari abandi barundi bashobora kukintu yego hari abantu mushamu sintegerezwa kugihabwa na bose ivyo ni jewe nivyo ndiko ndagusigurira ntidutegerezwa kubihurizako Francis urashobora kundera gato ico mvuga Mwakuzi Andris n'abandi mwabajije ibibazo iyo mubajije ikibazo murareka uwo mwakibajije akabishura biba vyiza iyo muretse agaheza kwishura nimba ari ikindi kibazo ushaka kubaza mu nyuma aza kukibaza mu nyuma nta kibazo turabasavye ntihagire ushobora kumuciramo ariko arishura kiretse ari ndakubaza ko ari ico atatahure yego urakoze cyane nariko ndavuga nti ibintu dushikiriza ntitutegerezwa kubihuza n'abarundi bose kandi umuntu yumva yuko yokoresha ubundi buryo kugira ngo ejo abihindure tube mu gihugu ciza nabikore twebwe intumbero twafashe mu kugenza buhoro nuko tuzi ko dushaka kubishika kandi uburorero kw'inosi ni bwinshi cyane turashaka kuvuga ibihugu byinshi byagiye mu ngorane zikomeye nyinshi cyane kandi zaheze abantu baciye mu nzira zitandukanye bakabigerako rero umuntu afise inyishu yihuta ejo yoyishobora canke mu ndwiza nateraje imbere hanyuma duhe igihugu ciza mugabo FPI irafise abarundi bari mu gihugu FPI irafise n'abarundi bari mu mahanga batandukanye turafise abaduserukira mu bihugu bitandukanye kandi turavyumvikana si ukuvuga yuko kubera ishavu twebwe dufise umuti wa bukwi na bukwi wokosora ivyi Burundi ntawo dufise ico nibaza yuko gitahuritse hanyuma uti FPI none izobandanya ishigikira ija mu matora ishigikira ngira ngo ni muri ubwo buryo nagifata twebwe tuguma turema umurindi w'abantu batahura yuko inyishu uko zihari kandi politike ntishingiye ku muntu yitwa Francis jewe Francis ndiko ndakura nshobora no gusandaba ejo canke hirya yejo mugabe ivyo ndiko ndavuga bikaba mu nyuma kandi abazobishikira kwera twavyikije neza bakazobikora sinshobora gukora politike mvuga ngo ndiko ndasaza ngo ntegeza kubibona ngo ejo ntibikunda ndazi ko igihugu cacu no musi gitwagwa n'abantu bafise ingene bavyumva kandi hari abo benshi babashigikiye bavyumva uko twebwe rero tutavyumva uko ntiduca tugenza uko dushaka hariho inzira bitegerezwa gucamwo bizogenda uko buhoro buhoro nayo ubundi ko nabivuga politike nziza ntijanwa n'ishavu hariho ibintu byinshi cyoza gucamwo bizotuma ibi bintu bigera aho twibaza bishobora kugera ivyo bintu nabivuze naho ndabivuga nibaza yuko bishobora kuba bitahuritse sinzi ko hari ico nibagiye ngiye kuvy'umugenzi agira kabiri nawe agira ati abaza nkuko nyene agira ngo muzobandanya mushigikira dede ngo urumva ivyo muvuga mfatiye ngo kuri ivyo byose mu by'ubutunzi nk'ubya ari karavuga mu kanya gaheze ngo ingorane ngo za regigeze ngo aho zifatiye hari ibintu maze gushikiriza kenshi igituma ndabivuga ingene abantu bashaka ku butegetsi biratandukanye mugabo hariho umuntu ashobora gushaka ku butegetsi washaka mutabihuza mugabo ashoboye gutuma ivy'ubutunzi vyifata neza ugasanga uwo muntu ntafatwa co kimwe n'uwavyononye nibaza ko mu myaka y'2015 nerigeze kubivuga ndiko ndatanga uburoro nerekana nti icahagurukije abantu 2015 tugiye ku biharuro si kubera mandat de plus nzokwisigura kandi nimaze kubisigura kenshi ni kubera manque de résultats économiques ndashobora kwerekana uko abantu ibice 5% barashobora kuba bavuga bati twebwe ntitwemera manda kubera dukunda ivy'amategeko abandi bantu bashika nka 15% bakavuga bavuga bati twebwe kubera natwe turi muri politike tukeneye natwe gusubira natwe kuronka aho tuja
turiyamirije ikindi kiringo mugabo ugasanga 80% de la population bobo barabare resultats économiques nico gituma muzosanga mu bihugu bimwe bimwe iyo ubutunzi bwifashe neza usanga umenga abantu ivya politike ntibavyitayeho je rero naranditse ico gihe nerekana nti jewe Francis iki kintu ndakigwanya kubera amategeko kubera nigo rugero ngezemwo mugabo iyo haba hariho resultat économique birashoboka ko abarundi benshi bari gushaka kuvuga ati twebwe ntaco bidutwaye nibabandanye iyo rero ndiko ndavuga ivyo no kuvuga iki nderekana cane gose uruhara rw'ubutunzi mu bintu biba muri politike zacu kubera bariko baragwanyira politike n'abashonji b'ubutunzi kugeraho bibaza bati tutarafashe politike mu ntoke ubutunzi ntituzobukorako nico gituma ndiko ndabwira ukiri muto nshobora no kubwira uwari ku butegetsi nuko rimwe na rimwe umutima ubura iyo bokwemvesisa ubutunzi bukifata neza hari ingorane za politike zishika 90% zoca zivaho nk'iyo bariko barapfunga abantu babapfungira ubusa bavuga ngo bavuze iki ni bimwe babwira mu kirundi bati ngubwiriza urya ngo uransaba umuntu arashobora kuvuga ikintu gitoyi ahantu akakizira ngo kubera ngo yabwiye musantero kucanke ngo yabwiye guverineri kucanke naka niyo navuga nti ubutunzi turimwo bwononekaye bwifatirwa mu minwe n'abanyapolitike buratuma ivya politike biyangara gose nico gituma nabivuze nti twebwe rero ntitubijamo kubera tuba tubashigikiye tubijamo kubera dufise ihangiro kandi iryo hangiro ntituzorita kubera umunyari nguzi yaja ngo ntazimizwa n'iminyari nguzi yaja ntazimizwa n'ishishiro twebwe rero turazi iyo tuja kandi duteza kubisigurira abantu hanyuma urugamba rwa politike urushobora iyo watahuwe na benshi kurusha batagutahura nico gituma utavyumva nukuri haba amahoro agira ati hoba hari abamaze kugirirwa nabi mumaze kumva muri FPI ego cyane twebwe muri 2020 turi mu matora mu bantu bacu bariko baracungira amatora bariko barabikurikirana hari abantu bashika 65 bafunzwe ico gihe kandi kugira ngo bamwe bashobore gufungurwa twaragiye turagerageza guca hirya no hino tukabibwira abo bijejwe canke tugaca he tukagira ico bita prido gushikaho bikunda bakavaye ivyo twarabikoze kandi ndemeza yuko hariho urugero umwe wese afise inzira camwo twebwe turemeza yuko guca bugufi hari hawo bimaze kudushikana jewe Francis narapfunzwe nzira ngo twagiye ngo kugira inama ngo itari kuwe n'amategeko naramaze gumugasho indwi irenga kandi mu nyuma ndavayo ndiko ndarenganywa n'abantu hariho abaje kumvugira hariho n'abajeje umutekano hariho n'abandi bantu bajeje ubunyamira baje kuvuga bati aha mu murenganya kubera iki buke ibintu birashika ivyo ntibivuga yuko ejo ntobizira canke n'ibindi mugabo ni inzira twafashe kandi twumva yuko tubizira uno mwaka mu matora ari karaba hari haho byashitse abantu bacu bagakubitwa bakanka ko bacungera amatora bajanye impapuro bakabibuzwa ivyo vyarabaye nivyo nababwira nti turi kumwe uru rugamba turimwo sikibariko turiko turakina uru rugamba turimwo sibyo tujya kwiza dutegereza kumenya yuko ariko bimeze mu Burundi rero uri kuragira politike hari ivyo utegerezwa kumenya uko bimeze ukabikurikira simvuze yuko abagiriwe nabi nkabikonsidera dutegeza kumenya yuko tubandanya tugakora rero ikintu kiba gisabwe sinzi ko yajeje kwishura oya sindaheza ni kuvuga ariko bimwe kenshi muri ivyo biba hariho igihe abamenyesha makuru atabivuga canke baprefera kuvuga ivyo babonye mugabo ni kenshi twabishiraho tukagira n'ama declaration tukavyerekana n'igihe nafungwa vyavuzwe n'abantu bake mugabo vyarabaye nibaza yuko twebwe tubitahuruko ahandi ati kuki ngo navuye muri CNDD-FDD nteba mbega kenijari guteba nijari jewe naravuze ingene nagiye mu mugwi ico gihe muri ingene twari tubayeho mu Burundi abantu bamwe twaragiye kwiga hanze tuja hehe jewe narabona nti ingorane y'u Burundi muri ico gihe abari ko baravuga yuko yova ku gisoda gicanzwe abari ko baraharanira ko bakijamwo narumviye ko ndabashigikira muri uwo mwanya vyavuye ku kintu nabansigura kuva kera nerekana nti igihe umugwanyi agenda kugwana agateba nawe agapena conscience yari yagiye avuga ngo mpunza abatutsi canke banaka mugabo yashikayo nawe akicwa akagirirwa naba akavuga ati bwabo ni ntiyica ubwoko ica ubutegetsi bubi iyo nivo bari bageze ko yarantumye mvuga ntaba abantu rero ndashobora nanje kubafasha bakagira aho bagera hari mu mpera z'imyaka 1998 99
n'abandi ba mu gihugu ca Cameroon niyo naba nkumva nti aba rero barageze ko tubaterera politique Jesse narumugwanye barageze ko tubaterera ivyiyumviro byo bafasha kunegosia neza byo bafasha gukora vision nziza ico gihe narabigiyemo mu mwaka wa 2004 naratashe mu Burundi ndaja mu nama z'umugambwe nsubira gusanga ibindi vyiyumviro bivuga ngo utagwanye ntaco wamaze ngo mbega wamaze iki nivyo mu myaka kuri jewe vyashobora kuntuma nkora muri presence nkavuga nti aha nta kibanza ndahafise ngira nikureyo ntangure kwigisha abantu ndabigisha itari cyo vision ntushobora kuyirema ngo ni kwera nakaya gukubise vision ntuyirema ngo ni kwera nakaya yagucinyije ico ni raison d'agir mugabo vision utegeza kuyirema kuko ufise ubwenge n'umutima wibaza uti mu myaka 100 bijya vyatubaye ko byoreka gusubira gute vision uyirema kuko ugira uti nta mwansi dufise barya abantu bose bama mu Burundi barakeneye gufungura barakeneye kubaho barakeneye kumererwa neza nico je nagiye rero muri Mukuma Orange gukora guteba n'iryari kare hari kuba ryari rero ico ni kimwe mu nyuma naho cubaza uti mbega ngo sinabona ngo ivyo bari baragize bibi byose mu Burundi ngo aho ngo iteza ngo ivyabaye he kuva ubu Burundi ngira ngo bwaremwa abantu boza kubagiriza ivyo babayemwo ngira ngo wocuja mu ijuru ni hehe woja muri iki gihugu hatari abantu bamaze gukosha jewe rero ico gihe narabibayemwo et j'assume mes responsabilités jewe sindigera mfata inkoho sindigera nica mugabo igihe cyose narigeze kwandika hari abavyibuka bakoni bicanke bagyume ko abantu bakunda cyane kuba kuri Facebook ndiko ndavuga ko general bayibuta ndazi ruhana hagize ndiko nderekana nti jewe sindagera gukomemora abantu biwanje bapfuye ahubwo celebra abashobora kubahuka gupfirana ubu rero jewe sindigera ngira commemoration y'abapfuye mugabo ndacelebra nk'abana bibuta banse kwivangura ndashobora gucelebra umuntu yanka kugira nabi abona mugabo ni ryari jewe no shobora gukomemora nzi yukundi asana je washobora kugira nk'ivyo nyene nivyo maze gusigura ni ibintu byinshi maze gusigura mugabo umfatiye hatavyazi arashobora kuntuka atantorera mugabo ndamubabarira igisigaye nacavuga ati mbega abasirikare bacu ndashigikiye ko baja muri Kongo ndamaze kubivuga nkavyandika no kuri urubuga X jewe Francis sinshigikirana gatonyi ku Burundi ivanga mu ngwana mugabo iyo bimaze kuba ikiba gisigaye kuri jewe ni ingene abantu baganira kugira ntibirenga urugero niho ngeze narerekanye ingene abasoda b'u Burundi bategeza kuja mahanga habaye kugumwa bitowe mu namashinga amateka n'ibindi byose ingene byari kugenda iyo bitabaye tukavyumviraho twese nimwe navuga nti hari amakuru amareta agira adasohoka canke ku nkana z'umutekano bitaba bisohoka jewe rero nk'umuntu mugero ngeze aho nshobora kugwanira nanje gutega iki gihugu hari ivyo ntashobora kwaduka kwisigura ko mu gihe nzi ko bariko barabikora hari desintérêt z'igihugu baba protéger canke nibindi mugabo nimwe navuga nti kuri jewe aho ngeza sinifuza na gato k'igihugu c'u Burundi kibandanya gifata ibindi bihugu nk'abamwana nibarabe leurs intérêts z'u Burundi nuko igihugu c'u Burundi kiba mu mahoro nuko ivyo bamaze gukora nabike bishoboka kizira ko bisambuka nuko kizira ku mwana w'u Burundi aza gusiga ubuzima ahatari inyungu y'ukuri iki gihugu ku neza y'abarundi twese ngivyo ivyo nshigikiye sinifuza rero yuko Burundi buzoba igihugu kigomora ingabo zija kugwana bishobotse nk'ibintu byahora biba tukaja kugarukana amahoro biciye muri za Nations Unies ngivyo ivyo je nshobora gutahura nayo ubundi ni ibintu maze kwisigura ko kenshi mugabo bishika abantu bakaza nko mu space batadukurikirana bibaza yuko baziye kuduhomera mugabo nukuri mutekane wigitunana namwe bushobora kuba kandi kutabushigikira bitwamura tuzi neza ivyabaye mu kirundi bagira ngo inkoni yakubise irenzu nibaza rero ko haturi ejo harabandi kandi nitwaba twifuza ko abana yatwakorera tutegerezwa kwiga ubundi buryo bushasha bwo kuhaba no kwakorera gushika dushitse ku rugamba tuzorutsinda uko tugumva urakoze cyane imbere yuko nkubaza ibibazo byabajijwe abanabironse kare cyane byabajijwe kuri Facebook nkaca mpijambo Mahiyo na Gisene kuko mbona umenga nibo bari basavye mikoro gushika mango arakabazo Andris yari yabajije utishuye yabajije ati wavuye muri CNDD umwaka wajyari nibaza ko ari direct karanyaruka ni 2006 ego hanyuma rero ashaka kubaza ibibazo mbona byabajijwe nari ntaronsa kandi kubaza ko yakurishura witwa Jafet niyo nkuru yavuze ati Uburundi buracakeneye
impinduka ni igiki muri FPI mutegura ngo ubutunzi bw'igihugu busabikanywe na bose ngo bwoye kumvigwa mu mazina yashizweho n'abazungu abahutu abatutsi n'abatwa. Ikibazo gikurikira ni igiki cokorwa ngo habe ibiganiro bihuza abarundi bose ngo hakemurwe ibibazo byose igihugu caguyemo kubera amatati yavuye ku kiringo kidahuje n'amategeko canya kwigendera nkuru nziza mu gihe kigaragara nk'icasubije inyuma rwose Uburundi. Joseph Kundane avuga ati Rohero abibona gute igihugu co muri East African Community gitera kigenzi cacu bisangiye umuryango. Janvier Niyongabona bagira ati mumumbarize uko abona ikibazo kiri mu Burundi, Rwanda na RDC, uko abona politiki yo mu karere no kugira amahoro n'iterambere birame muri ako karere. Nivyo byabajijwe, sinzi ko uvyikura imbere yuko mpijambo Mario na Gisene. Urakoze cyane. Ati ingene ubutunzi bwo tunganye kugira ngo ntibubandanye buba mu migwi ni kintu nigeze kukivuga kare. Iwacu ubutunzi butunganijwe nabi biba vyahereye ku mareta, ku kubura vision. Abantu bibaza bati tugiyeyo nk'abahutu nk'abatutsi tukiha, ni bimwe nigera kuvuga ingene abantu bagiye baraganira, ntibaganira cane kubera biyumvira cane kazoza. Umwe wese agira ati ndonse mw'intebe bizoba ari ivyo. Abantu rero ni kenshi kandi iba ari intambwe, iyo abantu bari bashamiranye barafasha amacumu n'inkoho ngo bagwane, bagashobora gushika ku biganiro bibaha ibibanza, bakagabura ivyo bagabura ku bwoko kugira ngo hazi tuze. Kuri jewe ndagifata nk'intambwe. Ikiba gisigaye ni kurema vision nziza n'abarongozi biteka bafise umutima baza kubitunganya kugira ngo bahaze igihugu cyose, ntihagire usubira kuvuga ngo ngiye imbere kubera ndi umuhutu canke ndi umututsi canke ndi umutwa. Ivyo rero uno munsi ntiturabigerako. Ndemeza neza ko abo barongozi tutarabaronka bafise uwo mutima n'ubwo bwenge, kandi ndemeza neza yuko abantu benshi baja muri politiki bajayo kubera arabarondezi bakazi, ntibajayo kubera politiki bazanye. Ico rero kuri jewe uvuze ngo byokorwa gute, hakenewe ivyo bintu bibiri. Hakenewe ubwoko bw'abarongozi bafise umutima n'ubwenge, barezwe, bafise vision, bazi yo bija. Hajewe nivyo mvuga ntivyo turiko turarima muri FPI. Ikigira kabiri nuko ubwo bwenge burema vision, bukagura imbibe muri iki gihugu, bukagura ubwenge kugira ngo tube magiriranye n'ibindi bihugu, dufashanye ubutunzi bw'iki gihugu, tumenye iyo dushora niyo dushorera ibintu, tumenye ivyo tugura, tumenye abana bacu ingene tubarungika kwiga, ibintu byose bikogwe. Abanyapolitiki bareke kwivanga mu by'ubutunzi umengo nibo bariko baradandaza, bareke le professionnalisme, abantu bakore ivyo bakora. Ivyo ni ibintu dushobora kuvuga umunsi wose tukaranda. Nibaza yuko ari ivyo uno munsi bariko baraja muri politike, nimba bajayo nk'iki konkwana baja kurongerayo, nico gituma barongera ama identité, bahindura n'ubwo kumwese avuga ngo nciya kugira ngo aje mu kibanza na kinaka. Ivyo ntibishobora guhera tutaronsa abarongozi bafise umutima. Nivyo FPR kiragira, irikirarema, irikirigisha abantu abarongozi bashobora kuba abarongozi bagushitse bafise umutima n'ubwenge bihagije, bishobora kurema ama vision atuma iki gihugu gisangizwa ivyiza au niveau technique. Ivyo navyo biroroshe gutahura. Uwundi nawe avuga ati ingene ntahuri vy'ibiganiro. Imaze kubivuga kenshi, ibintu vy'ibiganiro umuntu wese arashobora kubisaba. Jewe ndavuga aho bihagaze ku mutima w'utwara ico gihugu ico gihe. Muri iki gihugu je ndibuka imbere hakiri iprona, abantu benshi bari muri fode basaba ngo turasabye basaba ivyo basaba kugira ngo babemerere bakabisaba. Mu nyuma bari muri CNDD basaba bati dushaka ibiganiro, dushaka tuganira. Rero iyo umuntu ashitse ku butegetsi ategerezwa kugira umutima nawe wo kumva abandi. Ni kimwe navuga nti kiva mu bushinga ntahe, hamwe mu bushinga ntahe hari ibintu bitatu: ubugororotsi, ugukwiza ubutungane no gutahura abandi. Mbega bararira busema, ubwo ntibarenganywa. Kugira ivyo biganiro bibe hategeza kuba uwifasha. Ubundi buryo bwo kuzana ibiganiro niyo bizanywe n'amakunga avuga ati iki gihugu cageze habi, reka turabe ingene dufasha abo bantu bicarane. Rero nibaza nti uno munsi abarundi benshi ikibabuza ivyo kuganira nuko bamwe babisaba uko kwisha, abandi nabo babitanga ntavyo bakeneye.
rero kuri jewe wombaza ngo bigezehe bamwe n'abandi babisaba ngira ngo niko no bivuga mugabo kuri jewe namangira nti nta na rimwe hazoteba aho abantu bakwiye kumvikana kuko iki gihugu si caba ariko barabaho no musi ni cabo bariko baravyara igihugu twese twagitijwe n'abazi nabo tuzovyara mbega nibaza bazosanga bimeze gute ni nk'umuntu numvise ambaza ngo urumva ngo wengo ntacu zo futwaye ngo utari general dufate ko yavuze byo none abagenero bazovyara abagenero rero nico gituma nibaza nti nitumenye ko iki gihugu ejo hari abandi bana bazogitwara ari bandi bariko barakura bazogitwara uno munsi uri capitaine ashobora kuzogitwara ejo umwe yari general agashishwa akababara kuko umwana wiwe ntazobaca ko ngo aje kuba general imbere yabo nibaza ko bicaho ni dutahure yuko iki gihugu turi magiriranire ivyo byiganye umwe wese namenye ico ashobora gutanga burya umuntu atanga icafise rimwe na rimwe hari gihe turenganya abantu tugashaka ko batanga umutima tawo bafise jewe rero rimwe na rimwe ndabifata uko niko ndavyumva kandi biruko ati ntahura gute kw'igihugu mu karere gishobora gutera ibindi sino mu karere gusa mpere no mu miryango mbega jewe notahura gute ingene abana babiri bavukana umwe yaduka agatema uwundi canka kamuhishano ntahura gute ingene abantu baba ku mutumba imwe babubahuka bagahaguruka bagatema abandi notahura gute ingene abantu baba mu ntara imwe canke yindi bubahuka bagatema abandi canke bakabaziza idini canke ubwoko bwabo nivyo iyo tugeze mu ibihugu byacu byinshi iyo bitwagwa gutyo bitwagwa n'abantu b'impambazi gusumba abarema ama vision jewe ngibuka nari kubifatira ku muntu yabivuze kera mu myaka 180 agira ati igihugu ca Kongo ni igihugu kinini nya gifise abantu bake uno munsi gifise 120 millions d'habitants mugabo gifise densité y'abantu bari moins de 30 personnes par habitant ibihugu byacu by'u Burundi bifise abantu bake mvuze nti imiliyoni 13 twebwe u Rwanda n'u Burundi dufatanije ntidushikana imiliyoni 30 mugabo tugeze hafi ku bantu amajana 5 km². Igihe twaba turiko turarema vision nziza byo dufasha yukumva ko abo bantu bose dushobora gukingirana umutekano tugakingire kakarere hanyuma abandi bafise ubutunzi twese tukabusangizanya mu gihe rero dushaka yuko umwe wese asomangiza uwundi ikibazo kiza singene nza kuvuga ngo jewe ngo niyamirije naka canke ngo siniyamirije naka ningene ndiko ndavuga nti igihe cyose tutazorema mu bihugu byacu imbuto nshasha le nouveau leadership abana bacu bagire mu rundi rugero turashobora kumara indi myaka 50 izi ngwano zimeze kunyene bamwe baja hejuru abandi baja hejuru abandi baja hejuru ikibazo rero nyamukuru FP ivuga isigurira abantu ni mutahura ico bita gukuza nouveau leadership urunganwe rushasha rw'abantu batahura vision nivyo bikenewe kugira ngo aka karere kuko uwutera hano utera ejo bizohinduka bibe mukundi rero jewe sinzopfa nshigikiye umuntu numwe atera uwundi caba igihugu gitera ikindi mu byari gushobora gukingirwa ico bivako mu mwanya wa nyuma n'ugwanko ruba gwararemwe mu bantu abamwe bose bahaguruka bibaza ngo ariko barikingira mugabo mu ntango biremwa niki biremwa no kubura leadership nziza amareta amwe akumira abantu akica abantu akababaza abantu arivyo vyaremye imigwi yose irikira dutwara muri kano kare no munsi ni imigwi yavuye mwishavu y'abatwaye imbere abo bose bagira bati natwe twohaja twobereka ni gute FP yore mundi murindi w'abantu ejo bazotwara ibihugu byacu bagira bati ababikoze turabatahura yari ryo shavu none uno munsi twohaza gute abantu bari muri aka karere mu Rwanda mu Burundi muri Tanzania muri Kongo mu Buganda muri Kenya twobahaza gute neza ivyo bintu rero ntibizoza kubera ngo twateye induru muri politiki kubera bagize gute bizoza kuko habaye nouveau leadership ishobora guhaza abantu ineza iyo nayo iratunganywa kuvyihuta bamwe bose bagira bati reka tunyarutse natwe tugira ingwano tubaje hejuru muzobaje hejuru ama bizogaruka hahandi twebwe FP ntitwafashe intumbero yo kugwana ngo tuja hejuru y'abandi twafashe intumbero yo kwigisha abana bacu ingene ejo ashobora kuba ubutegetsi bugenda burahima hanyuma n'icyo kimwe navuga Mouvement Orange isi yo mu Burundi Mouvement Orange ni ishuri riko rirakora kugira ngo n'abandi bose muri aka kare bagende baravyumva ntidushobora kurema imihoro ngo turema amacumu ngo nivyo bizokiza bamwe bazogenda babisa abandi baje hejuru ituzokwiga turonka amahoro hatabaye un leadership visionnaire itahura kwa aka karere kuzuye ubutunzi nikatuzura imico myiza kazokuzura abagwanyi hanyuma abatsinzi no munsi bazosinda mugabo bashike nabo basindwe abandi basindwe abandi batsindaneho
gushika ryari gushikaho batahura yuko igikiza ibihugu c'est leadership iri éclairé iri pacifique ishobora gukiza ibihugu byacu. Jean nawe sabwe murakoze cyane ashaka kwibutsa kugira ngo abandi bape babaza mu mvunagure ko bibazo biza kuba bikurikira. Ego niba ingene tworaba uko vyifashe muno karere muri kino gihe aka karere uno munsi kiziziwe n'urwanko umuntu agiye kumbuga ngo karaba ibitutsi bamwe bose batuka abandi biraboneka cyane yuko turi mu cono kwita umwanya wa extremisme ukomeye uwo nawo wigaragaza kenshi iyo hari absence ya leadership. Ibihugu byacu birabuze niveau za leadership zishobora kugabanya l'extremisme abantu iyo icizere caheze bagira bati ntitaye ntiyahuye ntibigikunda. Rero twebwe intumbero dufata niyo muri aka karere turifuza ko abantu bahoyahoye abajije gutwara ibihugu nibahoyehoye ubwa mbere bumve ko ingwana ntaco zimaze ntaho bizodushikana ugwana ukonona ubuzima bw'abantu ntaco bitwungura gutera ibihugu bitandukanye kandi ntaco bitwungura gucinyiza abantu baba mu bihugu byabo bamwe bose umengo baja kwibaza ko bagiye kwihora no kugira gute ivyo ntaho bizodushikana. Situation mbona niyo monte iyo extremisme iza kumwiheburo w'abantu bose berekana yuko ataco bacizeye umengo ivyo nibaza yuko bizogabanywa nuko hari a nouveau leadership le nouveau souffle iciza gishobora kuboneka nuko haba leader bahumuriza bumvisha abantu kugera bishobora guhera. Ni kimwe navuga nta mutwe nabo kwinda gifitiye kuko ngo nareke kwica abantu kuko we arabikora n'inkana mugabo ndizera neza ko inyigisho ndiko ndatanga ko ivyo turiko turakora muri FBI bizogeraho bifata bikaja hejuru kandi bikagira. Murakoze cyane nibaza ko ubu twoha ijambo Mario na Giselle bakabaza ibibazo byabo. Sinzi ko banyumva. Turakumva sinzi gutangura entre jewe canke gutangura hanyuma Giselle agashavuga mu Mario ijambo ni gwawe. Sinzi ko ariko aranyumva ariko ngira ariko aranyumva. Jesse uranyumva wo? Ndakumva ijambo ni gwawe hanyuma sinzi ko Francis wo yoba kumva umubwira aca abaza inyuma ya Jesse. Okay reka manda gushimire hoste kuba mwateguye ikiganiro shimira na Francis ko yaje kutuganirira kutubwira by'umugambi wa FPI no gushima cyane. Hanyuma jewe reka mbandanye ku tubazo twanje nibaza ko aranyumva peut-être ndabona connection karawe karamugoye sinzi ko anyumva. Shobora kuba atakikora kumva sinzi ko bakumva ndabona ko connection mengo karamugoye gatoya sinzi ko nomurindira kugira ngo yumve ivyo nabajije kugira ngo umwanya ntubavuga muremure ashobora kubibaza munaza kubimubwira. D'accord, okay. Yewe icyo nagomba kubaza nariko ndavuga ikibazo ca mbere nabaza nti abona icihutirwa muri kino gihe tugezemwo mu Burundi kuko mbabarire nashitse ntevye sinumvije ikiganiro cose nimwumva haraho nta mwavuze nta ntumvise noba nciye hejuru muraza kumbarira mugabo narigira mvuge cyane kubyo nshitse ariko arasigura ivy'ubutunzi bw'igihugu nivyo nashitse ariko aravuga. Rero reka mfatire gaho nashikiye kuganira navuze nti nabaje nti eske abona icihutirwa uno munsi aho turi tubona situation iri mu gihugu nkuko bamwe babivuze bamwe banyuruzwa abandi bakicwa abandi bishwe n'inzara abo bose bakaba
bitumwa n'ikintu kimwe arico CNDD-FDD iri ku butegetsi babona yuko arico cihutirwa cane ivyo kugwiza umwimbu iterambere mu gihugu en general kubera iterambere kubaho nibaza ko ritigeze ribura kubaho. Iterambere ryarabayeho, abantu baragerageje guteza imbere igihugu, ariko ingorane yariho turayizi yuko n'abasuma nabo baza bagasubira kuri rya. Rero ikibazo ca mbere cyari kivuga tuti uno munsi nico tubona co kwihutirwa cane kugira ngo mu bibazo bihanze igihugu. Ica kabiri bavuga nti kubera iki abakuru b'imigambwe baboneka kenshi iyo imigambwe amatora yimirije canke iyo amatora yaheze, iyo hagize utatowe ibiba mu nyuma bataca babivuga ko tutabona cane bariko baravuga, mugabo tugaza kubabona ari uko amatora yegereje, mugabo aho tuba tubakeneye yuko bovuga ibitameze neza ava yuko baja kwitoza canke meme après, mugabo tubabona cane iyo hageze ivy'amatora. Umva aho arashishura ku kibanza ciwe nyene kuko nta bandi bakuru b'imigambwe bari ngaha. Akabazo ka gatatu benshi babivuze ko cane, sinubika ko vyari vy'abasoda bo muri bagiye muri Kongo, nako nyene nagomba gahinyanyura gatoya. Bagiye muri Kongo twese twarabigwanije, abarundi benshi barabigwanije, kandi nawe nyene ntavyemera, umva ko yanavyanditse, ariko nta kariro kenshi twabonye kuko twabonye yuko abasore b'abarundi bagiye muri Kongo bagiye bakora amabi menshi. Ntitwigeze tumubona avuga cane, abivuga ko cane, vyoba kubera ikatacoba yarabivuze ko cane, kandi abona yuko ari ikintu naco nyene gihanze Uburundi. Hanyuma ngacanja ko ivyo nyene nongera kuri kamwe kabazo ka mbere, pardon, ivyo vy'iterambere kuko nagira nk'akarorero ibi vya ba Fabrice bavuga yuko baje kubaka isoko nkuru ya Bujumbura, hakaba abaje bavuga yuko ari diaspora y'abarundi igomba kuja kuzana imitahe mu gihugu. Uno munsi abantu benshi bakaba bidoga, niki nicerekana yuko abarundi bafise izo nguvu, mugabo umugera mubi dufise ari CNDD-FDD. Nibaze yuko n'ivyo vyose naho twobikora ataho vyoshika, kubera iyo ubuyobozi bubi buriho ico dukora byose naza ko bitofata inzira. Sinzi yuko yaba yatahukiwe utubazo twanje, naho nagiye ndadutarira cane. Ndabumva neza cane, mugabo hariho ibibazo yahereye ko ngira ngo sinavyumvise neza. Hari umunyamakuru wari washyize gatonyi aho wajije ibibazo bitatu. Icambere yavuga ati wavuze cyane mu bibazo nakubajije mu ntango, usanga mu ntangamarara wavuze cyane ku vyerekeye guteza imbere, kuzamura ubutunzi bw'igihugu, umwimbu ukiyongera. Nabakubaza ati eske ubona ko ivyo ari vyo bintu biri en priorité vyoza ubwa mbere, ko uyu munsi dufise ubutegetsi buriko buriba abantu bukabafata nabi, bamwe bari mu buhungiro n'abandi. Ica kabiri ati ntiwigera uri mu bapolitisiye bandi bose umva wewe muga ko ari uri kuravugana n'abanyagihugu umuzi, ni ikibazo kiraba muga ngo ntituraba wowe wenyene. Avuga ati abo bapolitisiye bo bavuga iyo hageze amatora, hagati y'amatora ntibavuga. Ni ukuvuga ko ubu tuzosubira kubumva 2027 canke 34 je sais pas quand. Donc ico nico yabarije. Ica gatatu nawe ati ntiwigeze ugira ico uvuze ku vyerekeye abasirikare ariko baragira ibibazo muri Kongo. Icyo nibazo yabarije. Ica gatatu. Ica kane cagarutse ku ca mbere kijanye n'ubutunzi ko bari ngaha. Nibaza yuko hari ikintu abantu bakwiye gutahura, kuko
byo dukunda kuyaga muri FPI akenshi abarundi bakunda ko umengo bashaka ko dufata ico bita inkurikizi ico bita les conséquences. Tumaze umwanya munini nyandiko nderekana ni kubera iki mfatire ku ntwari iriho ubu ikiza muri 2005 hari abantu benshi bayitoye bayizeye, hari byinshi abantu bari bayitezeko. Imyaka ya mbere uko yaje ingene abantu bumva ingene imeze bagira bati n'imiburiburi n'abantu ngira ngo basenga bagira guta ni kuki mu nyuma byunyutse. Nivyo kenshi nkura kubabwira biva kuki abanyapolitike ingene kenshi tubigwamwo, abantu babigwamwo bumva umengo na hantu baje gukirira, ntibumva ko bahazanye inyishu z'ubuzima bw'igihugu, bagira bati tuje kuyora n'abariho bari ko turaje. Hama haheze imyaka babona vya bintu bashobora bahora bagaya badashoboye kubikosora, abantu bakabashira kw'igitsure batangura kubiyamiriza bavuga ko babanka. Niko byahindutse. Igituma rero mvuga kenshi ivy'ubutunzi muri FPI, ngira ngo hariho abantu bashaka yuko ibimvuga FPI ija kuvyigisha bariko baradutwara. Sivyo, abadutwara bahageze kuko uko bameze babazi ingene bahageze, twese abarundi bazi ingene bahageze. None jewe nshaka ko FPI izohaja co kimwe. Nico gituma nguma mvuga nti igihe cyose twebwe turiko turarema nouvelle generation y'abarundi bazoshobora gutwara iki gihugu mu myaka iza, tutabatahuje ingene barema vision iri claire ishobora gutuma batunganya ibihugu, bobo ntibumve yuko ubuzima bwabo ari ukubera bazoba bari kubajira amahera y'igihugu bayafise bayakoresha ibyo bashaka, ahubwo bazokwemvesa igihugu kigaha amahirwe bimwe niti neza bose, bizotuma igisharara cyo kuja muri politiki kigabanuka ku bantu bumve yuko ivya technique ari byo bifise agaciro. Ibi rero ndiko ndabivuga abantu bagaca bavuga ngo nivyo vyihutirwa, bashaka ko mvuga ngo ivyo vyihutirwa nka kumwe kw'abandi ngonje ku mubandi mvuga ngo temba. Ivyo je bimfasha iki mu rugero ngeze ko rwa politike? Ndiko ndashaka ko isinzi ry'abajene b'abarundi bariko bariyumaza bati tuzogira gute, twogira gute. Ishaka ko baba conscient, bamenye bati burya urugero tugezemwo nuru twokwifata ko bizogenda uku, niyo vyo bagwa ko giturumbuke jo bishitse bamenye bati twokora uku twobigenza uku. Mugabo ndumva ko abantu bamwe nk'imukumbaza ivyo bibazo bashaka bambwira bati mbega wewe ko none ko tutakumva ko kumengo ntufatanye ne icumu ngo ngutere ngo tukubone nawe nguri kuragira ivyo nguri kuragira ibinye. Siwo muhamagaro mfise maze kwivuga kenshi, ntiyagira uza kunsaba muri kiganiro ngo ko ntakubona nguri kuratuka dede ngo ko ari yo ngo imeze uko unye. Uko mbayeho sinigeze ntuka n'abatwaye imbere yayo nabamwe, sinigeze jewe ngira umuhamagaro wo gutukana ntavyo nshoboye canke kuvuga ibintu. Mugabo ivyo namandiko ndavuga mu bintu byinshi uri kuravuga nkaho avuze ati ngo banaka bari kwarakora gutyo, nuko iwacu muri FPI ntituvuga abantu, tuvuga ivyiyumviro. Umuntu aje uno munsi akundwa akaje n'ubutegetsi ngo aje kubaka ibintu by'ibitangaza hanyuma ntabishobore, jewe rimwe na rimwe no kumuvuga izina ryo bari iteka ndamuteye, ntaryo nkeneye iryo teka naryo no mutera. Mugabo ndiko nderekana nivuga nti igihugu ni vision, si ibintu byaduka umuntu wese ngo jenje kubaka amazu ngo jenje kubaka ibi ibukeye bimunaniye bahindukiza ngo twahinduye. Naragize ibiganiro byinshi muri no minsi nerekana ingene ugituma ubutunzi bwifashe nabi n'igituma ababukoresha nabi baguma bizigitiriza ku butegetsi kuko batumva inyishu kandi baba bamaze kugira mu mitima ingorane zo kwibaza ingene bazobandanye badashoboye gucinyiza abandi. Inyishu rero gucinyiza, konona, guturubika ni nka consequence yuko udashobora gutahura yuko bananiwe gutwara neza bashobora ejo kubitunganya neza bikagenda neza. Ico rero jewe sico nganyirako kuko nico bita consequence. Shaka ko abarundi bumva ni gute twageza mugani urahavuga ngo twisanze ngaha gute. Twahisanze igihe amareta kurikirana atemvesisa adatunganya ivy'ubutunzi. Shaka ko umuntu ari karanyumva amenya ati erega ni vyo bemvesisa ngaha, iyo bemvesisa ngaha, iyo bagira ibi ntituba turi muri ibi. Ikibazo rero nyamukuru kuri jewe, umwe wese burya arabica ushaka. Hari umuntu mweretse ukwezi arabura urutoki, jewe ndaba ukwezi ndabiyo ndiko ndaja sindaba urutoki. Nico gituma kenshi ivy'ubutunzi ndabivuga nkabisubiramo kuko igihe twoja kuvuga gusa ngo temba n'abazokurikira bagira ibico kimwe, bagira co kimwe. Tumaze imyaka 60 abantu basubirira abandi bagira co kimwe, rimwe na rimwe ahubwo bakanarenza urugero bakagira ibisumba bibi gusumba. Ntidutahura vision, ntituzi yo zija. Nico gituma tugira ivyo abantu bakaguma batangara ngo nabo nibaje ngo bavyiyamiriza. Ikibazo so kwiyamiriza abambere,
ni kurema ibishasha bishoboka ninde ari karabirema uno munsi nivyo. Ikigira kabiri avuze ati yaravuze nyibutsa kubera iki abakuru b'imigambwe yego ngo abakuru b'imigambwe ngo baboneka amatora ngira ngo twebwe tubaye sabwe naguciriyemo mbabwiye ku kambere yavuze irevre siyo yakabije na nshobora kuba nongeho gatoya iyo umuntu akubwiye yuko mu byo uvuga mwanya munini yabiba biraba butungane pito biba biraba butunzi ariko nk'umunyepolitike nawe ushobora kugira ushikirize no ku bindi bibazo byaba sociale yaba environnement yaba politique yaba sécurité abashatse kubwira ngo baravuge ngo temba iyo ni indi strategie wawe wese afise ngena agira ntunzeye action politique yiwe ntuhabwe nawe utumerera nka ntuzenganya nka president hari uwo munsi umuntu amubaza ikibazo hama yaci mu kwishura agatukana canke akagira umuntu oya niwe ntutukana ndabi jewe tuganira haraheze imyaka kuva mu Orange ibayeho mpere kure ibibazo by'umutekano twe ntitubivuga oya regaje nakubwiye mu kanya tugitanga ikiganiro nini nakubaza nzakubaza nk'umujournaliste oya erega ndivyo ndikunda kubwira hariho umumenyesha makuru yavuga ngo abadufatiye mu mvahe no mu njahe uno munsi iki kiganiro kiza kumara amasaha 3 canke 4 siko muri ico rero ni nkaho uvuga uti tubwire warigeze kuvuga kuri ibi umuntu avuga ngo ntiwigera ubivuga ibiganiro tumaze kugira mu kwishura nawe uvuga uti wowe umbajije iki kibazo iyo nyishu turanayishwe canke narayishwiye byagenze canke ushobora kuba waje utevye ico kibazo nasheje mugano cyo ngo ubiyaze neza iki kiganiro turiko turagira tucumbiriza twese turabarundi hariho umuntu abaza wumva neza ico ari karashaka kuvuga uri umunyepolitike uteza kwishura neza turabarundi kandi turabanyapolitike hariho abantu mu kibazo bipfuza kubaha inyishu bipfuza rimwe na rimwe kubaha iyo batipfuza biba nk'icaha ariko kuri jewe ndafise intumbero FPI irafise intumbero idahungabanywa n'ibibazo nivyo ndiko ndasigurira abantu ivyo abantu bafata nka consequence twebwe tubabwira les causes iyo biva igituma nayo ubundi ibibazo by'umutekano tumaze kwivuga ko kenshi cyane uribuka hariho ahantu twigeze kuvuga ndiko ndasigurira abantu bavuga ngo bararugwanye mu nyuma bababwiye ngo bazobaha ngo mahera ngo ya demobilisation ngo bace ngo baje ngo kubarira abandi bagira gute narasigurira abantu kazoza ku muntu yagwanye isukuja kuvuga ngo ahindukiza abagwanyi bose ntibashaka kuba badandaza kuba umudandaza n'umuhamagaro ico naragisiguye nerekana hategerezwa kuba construction y'ubutunzi bw'iki gihugu kugira ngo umuntu yaramaze imyaka 200 yikoreye inkoho umubwiye ngo byahindutse ngo bunyene ngo uraye umudandaza hakeneye izindi logique zo gutegura ivyo ndiko ndabisigura nkabibabwira nari bisigura abasoda nkabisigura abapolisi nkabisigura abantu bose iyo twafashe teme turazifata akabazo batamutahuye k'abantu bariko baramwumviriza na Jesse natahuye Francis Rohero mwiriwe ndaguhena ndakwifuza na Noel nziza inzira sinzi ryari tuzosubira kubonana ariko akabazo numvise ahantu batabatahuye mu mvugo muri ko murakoresha nacyo mureza bajije kugira ngo mutomora gukemura abanyepolitike muriho kugira ngo mukemure ntibisigura gutukana rero sinzi nako imbere ko nza gusubira kubaza kungura utundi tubazo washaka urakoze cyane mwotandukanya ngiraho abantu bariko barabumviriza hava bumva nabi urakoze cyane washaka urakoze cyane Noel nziza twese nagira nibutsa abantu ico kintu FPI imaze kukivuga kenshi FPI mu gukebura kwayo irigisha twebwe ntituri ngaha n'ukuri ngo umuntu afise umuhamagaro hariho abantu mwaze kwivuga kenshi abantu bariko bararongora iki gihugu ugiye kuraba ico bita moyenne d'âge benshi bariko bararenza imyaka 50 abo bantu ni bamwe benshi habo no munsi hirya ejo mu myaka irikirahera abantu barongora iki gihugu n'abantu mu bakuze bahari baba bafise umuhamagaro w'ingene bateguye kujaho nigeze gusigura ibintu ariko navuga nti umuntu aje hagira ati jewe noshikira ikigega ca leta nokora ibi
kera turabana niho twasigura umuntu akubwira ngo je mbaye president ngo norya mabenye ngo nosoma inzoga zose ngo aho noja ngo nosoma. Iyo rero abantu bamwe imihamagaro yabo bayishikanye muri politike, kuri twebwe ntibakebugwa, twigisha abakurikira ingene bashobora kwigenza mu gihe boronka amahirwe yo kuhashika. Hariho umuntu aja muri politike akubwira ngo jewe ikintu nagwaniye iki kandi nagishikiriye, ubu mfise parcelle 50, mfise amazu 100, mfise imiduga 50, uvuga ngo uriko uramuhanura, umukebura iki? Bamwe mu bo twagumye tubivuga, bamwe igihe twabivuga tubisubiramwo, bamwe bari mu gasho, bari mu bindi, bagiye barafungwa n'ibindi byinshi byose. Hariho n'abakibandanya babigira bibaza ko ataco bizobakorako. FPI rero ntikoze mu kuba iri kirakebura abarongozi abatwara. FPI iri kikebura abatarahashika, abana bari jeune babwira ati les ingrédients ya réussite ya politique ya kazoza. Iki kiganiro cari intitulé, twari twagihaye umutwe uvuga ngo imyaka 2 ingene turiko turategura kazoza k'iki gihugu. Suko uri karibu no mutumubwira ngo reka kwiba, arivyo yagize umuhamagaro. Suko uri karica tumubwira ngo reka kwica, nimba yabigize umuhamagaro. Abantu benshi barabayeho batwara nabi. Twebwe rero tubwira ati mu kwigisha abazohaja, ni bimwe navuga nti iyo muvuma orange habakare abariko baratwara ubu batarahagera ngira ngo ntibari kubikora. Nayo kuvuga ngo tubahanure ngo tubakebure, nukuri umuhamagaro wose arazi umuhamagaro wiwe, kandi hariho uhashikagira ati reka share kahubwo nako kariko karavuga ivyo nzokazivya. Rero nico nigituma nibaza twebwe turiko twigisha la generation ishobora gutwara igihugu ejo, tubabwira tuti les causes ngizi bituma ubutegetsi bwononekara ngibi, les conséquences zimeruku, les conséquences zizo zikiza ni gukuraho les causes ibituma ivyo bintu byabaye nibi. Nivyo twerekana, nico gituma uribivuze neza, rimwe na rimwe birashikana twebwe ngira ngo twumva twese cyo kimwe, mugabo intumbero za FPI bazitahure. FPI ntishobora guhindura bukwina bukwibiriko biraba. FPI ntishobora gupunguza, mugabo kuvuga ngo narigeze gutanga akarorero kandi keza, hariho abatagashimye mugabo naragatanga. Nitube twumvikana kuko ngira ngo turakeneye kugira urunani rw'abavuga amakosa tuyavuge. Mugabo je ko ndavuga nti bitandukaniye hehe kuri jewe nka societe civile n'umugambi, biba bitandukaniye ahanini. Jemba numva yuko imigambwe irema politique isigurira abantu ingene bategerezwa gutahura ibintu kugira ngo ejo aho bihindukira abo bantu bace bakosora bijya bintu kuko bagiye gufata ingingo. Mu gihe akarorero muri societe civile uwo muntu ntabari karahanyira kuja gutegeka agira ati nguma insemerere bikugira ngo ibi nibi bangwe ibi yamara. Mugabo umunyapolitike rimwe na rimwe arashaka ati reka naje kuri ivyo bikeya ngire nibijya. Rero iyo kenshi twebwe badutumiye muri FPI tuhora bivuga bivanye na teme amaradio canke ibinyamakuru byateguye uno munsi muvuga iki kubera ibi. Hari ikiganiro cabaye mu misi yeze ku radio ngaho Bujumbura bariko baravuga ivyo gusubira mu isoko ya Bujumbura, twarakigiyemo turasigura ivyacu bivanye rero n'umutwe w'ikiyago icyo duhamagayemo turakivuga. Muri no misi hari abantu benshi baza kumbaza ivyerekeye ingwanyikira muri aka karere, ndabigira ico ndabishikiriza kuko nivyo biba byabaye umutwe w'ibiyago. Mugabo ntihagire umuntu yibaza ko dushobora gukonganira hamwe ngo nitugire nkuko nakari karagira. Ubwenge butegerezwa kuba bwinshi, reka tugire inzira twe dutahura nka FPI, abandi bagira izindi nzira, hanyuma turabe kizoshika kare, abamwe bose bagira ico bumva. Nibaza ko kudutahura navyo bishobora gufasha. Mureze sinzi ko umunota umwe nkabaza kumbure kongera tuzagira koronga kandi iribe hinge gato duhe ijambo Andre yari yatangwe, hanyuma ucukurikira akurikira wita kabo ya mahere y'abazamu. Andre sinzi ko twumva, nimba twumva ufate mikro hanyuma jiribe hanyuma kabura. Yego ndakumva Batronique, murakoze rwose kumpa ijambo. Muranyumva? Ego. Murakoze kumpa ijambo, murakoze neza kumpa ijambo kandi ndabashimiye kuri space mwateguye, nkaba ndamukije na Francis umutumire, kandi nashaka kumutera intege mu bikorwa akora bitandukanye kandi mu byo avuga ashikiriza buri munsi, kandi murandamukurikira ni byiza.
nashaka kugira ico mvuze utuntu tubiri mvuze. Ica mbere, vision ya Francis canke ya FPI ni nziza rwose, kuko yerekana iyo Burundi buteza kuja, ingene Burundi buteza gutwarwa kugira bwogorore, ingene abarundi bateza kugira uruhara mu iterambere ry'igihugu cabo canke mu ntwaro y'igihugu cabo. Ariko jewe uko ndabibona ni nkaho mengo FPI ishaka kuba nka think tank yo guhanura, yo kwigisha abarundi, yo guhanura bariko baratwara. Ntigenda nkishaka nkuko yoba ari umugambwe ushaka kuja ku butegetsi kugira uhindura ivyo bintu bimeze nabi. Kumbure noba ndavyihenzeko, ariko je niko ndabisoma, niko ndabibona kuko nta na rimwe avuga ati twebwe turashaka kuja ku butegetsi, voilà ivyo dushaka guhindura nibi. Alors iyo ufise vision, probleme yabaye kuva sende ditangura ija ku butegetsi, probleme yabaye nta vision yazanye ku butegetsi, nta vision yo gutera imbere, yo guteza imbere igihugu yazanye, nta vision yo kunywanisha abarundi yazanye, nta vision yo kugira ati tuvana Burundi ngaha tubushikane ngaha mu vy'iterambere, mu vya politike n'ibindi, n'imibano, eka n'imibano no kufatanya n'amakungu n'akarere n'amakungu. Iyo rero mu gihe ata vision ihari, urumva banaviga ave, ivyo twita navigue ave, c'est-à-dire baje bagira bati reka tubanze twikande twiserve etc. Barakumira des richesses, corruption iraduga, ariko gushika uno munsi hamaze kuba amaforomo ashika menshi gose, ivyo vyose ba FPI ivuga irabivuga, ariko nta na rimwe urigera ubona guverinoma leta iriho igira ati ibi bavuga nivyo, reka nikubita gashi nkuko bavuga, nikubita gashi mpindure. Urumva badahinduye si ukuvuga ko batavyumva, nuko atavyo bashaka, badashaka guhinduka, badashaka guhindura intwaro. Alors ubundi rero hari iyo ufise vision hanyuma ntibashake ko uyishira mu ngiro, hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni amatora, uburyo bwa kabiri ni ubundi gukoresha inguvu. Amatora yaranse, amatora murabona ko udashobora gufasha abarundi kuja kuri vision bifuza, abo abayifise, kuko abafise vision ni bakeyi, naho bitwa ko ari migambwe iriki igwanya umugambwe uri ku butegetsi, ayafise vision ni make gose. Mu gihe rero ata vision ihari, barisika kugira nk'ivyo abandi bagize. Alors Nelson Mandela yarabivuze ati iyo leta iriho itagufashije kugira ubuzima uko ububona, uko bwiyumvira wewe, uko bwifuza, nta yindi nzira, nta yandi mahitamwo ubusigaranye atari kuba kugumuka, atari kufata umuheto ukagwanya iyo leta ikubuza gushiraho iyo vision ufise. Alors je co nabona nuko FPI yogira ati twebwe turafatanije, turabona yuko amayira arafunze y'amatora ntashoboka, reka rero dushirikire abo bose baba bafise umugambi wo kuvanaho iyo leta, puisque idashaka kumviriza ivyo bayibwira, puisque idashaka kugira ibiganiro n'abandi bari muri opposition. Nta yindi nyishu dufise atari ukuyigwanya, uburyo bwose buzoba buriho. Ivyo rero nibaza ko ntavyo FPI yigera ishira imbere, ni uguhanura, murahanura gusa, muvuga ingene ibintu vyateza kugenda kugira Uburundi bube bwogorore, ariko mutagira muti ngizi nzira, izi nzira zarafunze, dufata izindi nzira. Kuko nk'ubu uravye generation iri hubu twoyita ko ari generation perdue, kuko ntushobora kubwira umujena afise imyaka 25 30 umubwira ngo
ngo umunsi ngo uzoronka igihamana ukaja ku butegetsi ngo voilà ingiro uzobigenza no uno munsi none uriko uramugarantisa uriko uramwasira sécurité y'inge nabaho kubera iki uno munsi utamubwira uti nguko ingene ushobora kuronka akazi nguko ingene ushobora kuja kwa muganga nguko ingene abana bashobora kuja mu mashure hanyuma bige babe kazoza ku Burundi urumva nta avenir bariko baratrasa nimwe yugo gwaruka alors nibaza ko aussi longtemps que biri bloqué nukutora solution zishoboka solution nazo zishoboka nizo zo kuvuga ati soit ubwo gwaruka nyene ati muje mu mabarabara ntubibabwira ariko urababwira uti mu gihe solution zindi za democratique zidashoboka nta yindi nzira alors kuvuga yuko kuva 60 atanuza ata vision yigeze haba sindavyemeye cyane kuko nibaza ko kuva deuxième république yari ifise vision bagaza yaragerageje arerekana vision ashaka kugira yo guteza imbere igihugu kandi arayishira mu ngiro ni nayo tugendera kuno munsi yaba ivyo burimye yaba ivy'amahinguriro yaba ivy'intwaro yo hagati byinshi hariho ibintu byinshi yerekanye yuko afise umurongo ashaka gukurikiza malheureusement kuva 1990 iyo vision yose yarasambutse kuva 2005 nta vision iriho ni ivyo rero nashaka peut-être clarifier un peu yingene mu gihe imiryango yose yugaye umuryango wo kugurugwa nuwuhe eske murawushigikiye murakoze urakoze cyane Gilbert urashobora gufata ijambo ego urakoze Blaise ntibyacika murantuga ko mu rugendo ariko nagomba kubaza